Umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi muri kino gihugu cacu c'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza ari kumwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati iterambere rusange ndetse n'umutekano barahereje gutangaza ndetse no kumenyesha abarundi bose ko bategerezwa nyine kwitondera amajambo bama bashikiriza haba kumenyesha makuru ndetse no kumbuga ngurukana bumenyi ibishobora gutuma nyine Uburundi bwibasirwa n'umutekano mukeya cane nabo yahimirijwe amatora bikaba bishobora kuzotuma nyine ibintu bishobora kuba bizomera nabi nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Nyuma yuko abanyagihugu benshi bakomeje kugenda barikoma imbonera kure basaba yuko nyine imbonera kure zohagarika ubunyongezi ndetse n'uruhigi rukomeje kugenda rurakogwa kuba anywanyi ba CNL bayoboka Rwasa. Nyuma yuko kandi hari amajambo akomakomeye cyane uyu mushinga amateka Honorable Agathon Rwasa ahejeje gushikiriza nyine mu nama y'abashinga amateka yari yitabiriwe nyine n'umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika. Ni inama yarumvikanyemo amagambo akakaye cyane yarashyizwe ahabona cane nyine n'uyu mushinga amateka Honorable Agathon Rwasa aranenga ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye avuga yuko igisigaye gushika no mwanya ari bigendanye no kuba muri kino gihugu cacu c'u Burundi nkuko bikomeza kugenda bigaragara canke nkuko bikomeza kugenda bitangazwa aruko hategerezwa kurabira hamwe rero ingene hawa ibikorwa bigendanye nyine no kurabira hamwe uburyo bo kwicara bakagira byinshi batangaza. Uyu mushinga amateka rero ukomeje guterwa ubwoba nkuko bikomeje kugenda bigaragara nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho akaba akomeza kugenda agaragaza neza yuko yiyamiriza ibigendanye n'ubunyongezi ndetse n'ubusuma bikomeje kugenda birakorerwa abanyagihugu cane abayoboka uyu mushinga amateka. Turagaruka ku ijambo yaje kugenda ashikiriza nyine abanywanyi biwe nkuko bigaragara ariko kandi nkuko bigaragara cange nkuko bikomeza kugenda bitangazwa bikaba bikomeje kugenda nyine biratanga nyine isura igendanye no kuba mu Burundi barafise ubwoba bw'uyu mushinga amateka Honorable Agathon Rwasa. Hari amakuru avuga yuko hashobora koherezwa imbonera kuri zikarungikwa ku rugo rw'iwe nyine kugira ngo zama ziramugirira nabi kumva zo kugira ngo ye gukomeza kuzamura ijwi giwe muri uno mwanya mu gihe intambara y'amatora ikomeje kugenda irafata indi ntera. Ni mu gihe hibonekeza uruhigwi rw'abasenere bayoboka umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa nirwo nyene rugezwe ko muri ino misi ukunyuruza ndetse no kwica abanywanyi ba Agathon Rwasa cange kubatoteza nibyo rero bizotuma CNDD-FDD ishika ku migambi yemereye abarundi niko abantu bama bibaza niko abantu bakomeza kugenda barabyibaza ko gushika uno mwanya hari benshi bamagana ivyo bikorwa byose. Ingabo za Uganda UPDF zirakorera mu ntara ya Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Rusange ya Kongo biravugwa ikorero zotabaye abanyagihugu bagiye batandukanye. Abo banyagihugu bivuga ko rero harimwo abarundi bari barafashwe miri cange bari barafashwe matekwa n'uyu muhari wakodeko ndetse na IDF zikorera muri ivyo bice nkuko bigaragara. Turagaruka kandi ku buryo rero nyine umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca yananiwe kuba yotanga inyishu ku bigendanye n'ibura ry'ibitonga muri kino gihugu c'u Burundi. Ikibazo kibura ry'ibitoro kandi ndabamenyesha ko gishobora gutuma mu Burundi ibigendanye n'amatora ashobora kuzohagarara aho bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bamaze kurya karungu biboneka yuko bisize insenda bakaba bashobora nyine gutuma imyivumbagatanyo mu Burundi ishobora kuba yofata indi ntera nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga cange nkuko bikomeza kugenda bitangazwa. Abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bashimangira ndetse baranerekana neza yuko ibigendanye n'aya matora bategerezwa bakanasaba abanyagihugu yuko batabitaba mu gihe babona yuko akomeje kugenda arabamo ibibazo bigiye bitandukanye. Kaze kuri mwebwe mwese turabira hamwe bikomeje kugenda bivugwa cange bikomeje kugenda bitangazwa. Niba rubwa bishengari kandi gusubira kwanditse sabone kugira uco aronka amakuru n'ibiganiro byacu ubane natwe 5 kuri 5 muri rusange. Ndabifuriza kumererwa neza abari mu Burundi mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubudandaji abari Igitega mwese ndabifuriza kumererwa neza cane abari mu makayitsi hamwe namwe mwese turabahaye ikaze ndabahaye mwiriwe mwese cange mwaramutse bivanye naho muherereye. Kaze kuri mwebwe kandi mutwumvirizo muri mu karere k'ibiyaga binini abari mu makungu ya kure. Turi kwa gatandatu turi kwigenekerezo nkuko bikomeje kugenda bigaragara turi kwigenekerezo rya 12 ukwezi kwa 4 2025. Kaze kuri mwebwe mwese.
umuvugizi w'ubushikiranganje bwa hagati y'iterambere rusange ndetse n'umutekano bwana Pierre Nkurikiye ari kumwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bwo kwivuna abanzi mu Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza barahejeje gutambutsa ikiganiro nyine kumbonesha kure y'igihugu nyine aho bamenyesha yuko nyine mu Burundi mu gihe hama hariko haritegurirwa amatora basaba abanyagihugu ndetse n'abandi bagiye batandukanye kwirinda gukoresha amajambo amwe namwe ashobora kuba yo kwegera Burundi kwinjira mu ngwano cyangwa se mu bindi bitari byiza birimo nyine nk'imvururu canke imyumvo bagatanyo nkuko bigaragara. Aba barakomeje gusaba yuko kandi ibyo byose bihagarara aho kugeza uno mwanya bagaragaza neza yuko nk'amajambo akomeje kugenda arakoreshwa umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa ari amajambo ashobora gutuma Burundi busubira muri kahise. Nyamara abanyagihugu benshi bakomeza kugenda bashigikira ibikorwa by'uyu mushinga amateka Honorable Agathon Rwasa bakagaragaza neza yuko uyu mugabo ari umwe mu bantu bakomeje kugenda nyine barafatira runini nubwo leta y'u Burundi yama ikomeje kugenda yamagana ibikorwa byiwe. Uyu nguyu yarangiwe kuba yo kuyongera kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu nyine Prito mu matora y'abashinga amateka yimirijwe mu Burundi nkuko bigaragara araherutse kumvikana mu nama y'abashinga amateka yari irimo nyine umushikiranganje wa mbere yamiriza intwari ya CNDD-FDD akavuga yuko CNDD-FDD takiri kwiramara ku burongozi bukuru bw'igihugu ndetse akanavuga yuko hategerezwa ahubwo canga agomba kuba hobaho ibigendanye n'ibiganiro ku mpande zombi haba abatavuga rumwe n'ubutegetsi ndetse n'abari ku butegetsi mu Burundi. Iyi ni imvugo itarashimishije abanywanyi ba CNDD-FDD cyane nyine nkuko bigaragara aho yongeye kumvikana avuga yuko nyine uruhigi rukomeje gukogwa ku banywanyi ba CNL nyine bayoka umushinga amateka ruteye impungenge maze akavuga yuko ibi byose igihe cyabyo kigiye kurangira. Ibi byatumye rero n'ubundi aba bayobozi batanga ubutumwa rero bavuga yuko mu gihe amahimwe himirijwe amatora mu Burundi yakunze kugaragara ibikorwa bitari byiza maze bagasaba abariko bose abakoresha imbonesha kure ndetse bimenyesha makuru bigiye bitandukanye ko rero bo kwitonda ku byo bavuga canke ibyo bashikiriza abanywanyi babo. Ni mu gihe bivugwa ko kandi hoba hari imigambi iriko iracugwa kugira ngo uyu mushinga amateka abashe kuba yotabwa mu mvuto cyangwa se imbonera kuri zibashe kuba zomugaba y'igitero zibashe kuba zomugirira nabi. Ni mu gihe kandi uruhigi rw'abaseneri bayoboka Rwasa rukomeje kugenda ruravuza ubuhuha muri ino misi ukunyuruzwa ndetse no kwica abanywanyi ba Agathon Rwasa canke kubatoteza nibyo rero bizotuma CNDD-FDD ishika ku migambi yemereye abarundi. Ni kumwe mu bantu bakurikiranira politike y'u Burundi hafi y'amarabaraza. CNDD-FDD yamivuga yuko nyine yagiye kurwana mu ishamba kugira izane rero demokarasi yikureho nyine intwaro y'umugambwe umwe rero nyine abarundi bishire kandi bizane mu gihugu cabo none by'ukuri nyine nibyo barimwo canga bariko barabesha abanyagihugu. Uyu munsi CNDD-FDD irashaka yuko kandi by'umwarika atamugambwe wundi uwobaho keretse uri mu kwaha kwawe nyine iyo niyo demokarasi ise bagwaniye cange bashaka ariko nka yose nyine iyobowe uko nguko nyine ariko kandi Burundi naho biteye ubwoba abandi barabikora ariko kandi n'imigambi iteza imbere igihugu nyine ikabona ikagenda neza cyane ariko nga mu Burundi CNDD-FDD yarabaye nk'umwana w'uruzingo yazingamiye nyine ku mubyeyi ntaco abona azokumarira nyine ntari bupfe ngo rero ntari bupfe nyine ngo uruhuke mu kujya nawe nyine ugasumbya abakomeye na CNDD-FDD yarazigamiye ku masozi y'abarundi kugira nyine abayiture hasi nyine bizobagora cyane nkuko bigaragara. Iyi ni ntahe y'umwe mu bakurikiranira hafi ibibera mu Burundi isobanuza kandi kugeza aho rero igihugu muzogihungira nyine kubera ubukene amahera rero yanyu aho mu karere nyine niho asigaye ari ayanyuma. Inote y'igihumbi nyine inote y'ibihumbi 10 by'amarundi nyine yararengewe ntaco nyine igisuma ku isoko ntiyari igikwiriye nyine kwitwa inote nini cyane ya nyuma ahubwo nibakorerero iyindi note ishika ku bihumbi 50 nko kujya kwa Uganda nyine kuko rero ubu n'amashiringi ya Uganda nyine arasumba cyane amarundi kandi ariyo yari ayanyuma mu karere nkuko byoma bigaragara. Abategetsi ba CNDD-FDD baratakaza umwanya nyine mu bintu bitagira akamaro bazana imigambi itabaho nyine kugira ngo basinzirize nyine abarundi gusa. Ubworozi bw'isazi ndetse n'ibisimba n'ibikwavu nyine bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwo bugeze hehe ese buzoshitsa hehe nyine abanyagihugu.
yarazanye amasoko rero nyine y'ibyo byorogwa none uyu munsi abamwumviye bakabyorora nyine babigurirwa nande ese byo bimamaza iki uburimyi bw'ikawa nyine n'amavoka bya Reverend Kuriyo nabwo nyine bwabugeze hehe ese burashitsa hehe nyine kumbona kazoza z'u Burundi Uburundi buramaze imyaka myinshi nyine burima ikawa ariko umwene gihugu ayirima nyine ayikuramwo iki ibaze CNDD-FDD imaze imyaka arigwa muri 2025 ku butegetsi nyine ariko byarananiranye nyine gushikana ikawa ku isoko mpuzamakungu ikawa y'u Burundi nyine irashogwa muri Kenya be n'u Rwanda Uburundi bwarananiwe nyine hehe kwishikana nyine ikawa ku isoko bakareka nyine gukoresha abakomisiyoneri ibi byose ni inzira z'abategetsi kugira ngo bibe nyine amatungo ya leta uyu ngo yarageze ati narababwiye ko rero Burundi bufise uruhara runini cyane mu iterambere ry'u Rwanda ariko kandi ibi biragoye kugira ngo nyine kugira ngo mubyumve kubera ubwenge bwanyu bwumva nyine imigambwe gusa hano muri Amerika rero nyine utembereye mu mangazini yaho abadandaza ibifungurwa uhasanga nyine ifu y'ibigori canke nyine imyumbati iva mu Rwanda yanditseho nyine made in Rwanda ikawa n'icayi biva mu Rwanda u Rwanda rurima hehe nyine imyumbati u Rwanda rurima hehe nyine ibigori bashora muri leta zunze ubumwe za Amerika kugeza no mwanya nubwo bihagaze gutyo nyine ntawo kwemeza neza nyine u Rwanda ko rudafise aho gorima ibyo ngibyo nyine ariko nk'akarorero u Rwanda rurashobora gushora nyine ibyo byose gwimbura mu mirima bakandika made in Rwanda ku buryo umuntu wese ashobora kuba yomenya nyine ashobora kuba yomenya neza aho bivuye ariko mu Burundi atabyiyenge u Rwanda barafise ubwenge nk'uko byoma bigaragara barerekana neza yuko nyine ibintu byose bica birava nyine muri icyo gice ibyo babasha kuba bokurayo ibaze igihugu nyine kikabaho nyine kitagira ibyuma byizewe bipima rero ubuziranenge nk'uko bigaragara none ni igihugu icaye nyine ushoramo ibintu by'ibifungurwa nyine bidapimwe icyo nicyo gihugu nyine kugeza uno mwanya kikomeza kugenda kiragaragara nk'u Burundi nubwo bakomeza kugenda biyamiriza ibivugwa n'umushinga amateka Honorable Agathon Rwasa ibi byose nk'uko bikomeje kugenda bigaragara biratera impungenge abatari bakeya nk'uko bikomeza kugenda bigaragara canga nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga ibi byose kandi birakomeje kugenda biratera impungenge abatari bakeya ku buryo gushika uno mwanya abenshi bakomeza kugenda bagaragaza ndetse bakanerekana neza yuko nyine bateye impungenge n'iyi ntwaro ya CNDD-FDD nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga amakuru akomeza kugenda atugeraho nk'uko bikomeza kugenda bigaragara abantu benshi barakomeje kugenda bamagana ibikomeje gukorwa ibikomeje kugenda birakorwa na cane n'uyu nguyu Angelina Ndayishimiye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga na cane nyine ibyo aherutse gukorera umwe mu banyarwanda bivugwa yuko nyine yoba yaratumye kugeza uno mwanya nyine arafungwa muri kino gihugu c'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga abarundi benshi barakomeje kugenda baraterwa impungenge n'uburyo ibintu bishobora gukomera mu gihe nyine amatora ashobora kuba yoba ariko kandi akaba ibintu bimeze nabi cyane aho byemezwa ko hashobora kuzagaragaramo ibigendanye n'impoho ndetse n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo kugeza ubu kandi muri kino gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo nibwo twimukiye nyine amakuru avugayo avayo nayahe ingabo za Uganda zaratabaye imbozi shika kuri 41 nyine zarafashwe n'umwari w'iterabwoba ADF ukorera mu Burasirazuba bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo ingabo zatabaye izimboye nyine ni ziri rero mu bikorwa byo kugwanya imihari yitwaje ibigwanisho mu Burasirazuba bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo bizwi nka Operation Suja zarazitabaye nyine zazitabariye nyine mu migwano yarabereye muri teritwari ya Rubero ndetse na Beni ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na teritwari ya Irumu ndetse na Mambasa muri Ituri muri Zimboye harimo rero abagore bashika kuri 13 barimo abarundi kazi babiri umunya-Uganda umwe ndetse n'abantu 8 nkuko byarasobanuwe n'ingabo za RDC zirakorana n'iza Uganda umuvugizi w'ibikorwa by'ingabo za RDC byitwa Sokola ya mbere Lieutenant Colonel Mike Hakuzayi yarasobanuye ko mu bafashwe harimo rero n'uwakoranaga bya hafi n'umuyobozi wa IDF Abu Akasi
ingabo za Uganda kandi ziri muri operation Suja kuva mu gushyingo kwa 2021 zaratanguye kugwanya ADF ariko ubu ngubu nyine zinagwanya umuhari witwaje ibigwanisho uzwi nka Kodeko nkuko bigaragara. Umushikiranganje wa mbere mu Burundi yaranewe gusobanura impamvu zibura y'ibitoro mu Burundi. Umushikiranganje wa mbere u Burundi nyine General Gervais ko buca bataziranga kugaruka yarasabye imbabazi abashinga amateka bagize inteko shinga amateka y'iki gihugu ubwo rero bamubazaga aho ikibazo kibura ry'ibitoro kigeze gikemuka. Ubukungu bw'u Burundi rero buramaze igihe kinini cyane bwarahungabanye, abayobozi bagaragaza akubura nyine kwa madolari cyangwa kwa madevize nk'impamvu nyamukuru ndetse ngo nibyatumye ibura ry'ibitoro rikomeza kuba ingorabahizi kubera ibura ry'amahera mva makungu. Igenekerezo ry'icumi ku kwezi kwa 2025 General Ndirakobuca yarasobanuriye abashinga amateka ko nyine ubutegetsi bw'u Burundi bwarashyize mu bikorwa rero nyine ingengo y'imari ya 2024-2025 mu bibazo nyine baramubajije harimwo ikibura ry'ibitoro ndetse n'ibindi bibangamiye igihugu. Ndirakobuca yarasabye imbabazi bashinga amateka ati ndagira ngo mbanze rero nsabe imbabazi ariko mbere yuko nyine nsaba imbabazi mbanze nshimire ababajije ibibazo bose. Akomeza abasobanurira ko rero nyine umushikiranganje wa mbere nyine ajejwe gutegura kandi no guhuza ibikorwa bya guverinoma bityo ko rero nyine atasubiza ibibazo by'abashikiranganje ibibazo nyine by'abashikiranganje bajejwe ibyo yabazwaga. Yarakomeje ati hari ibibazo rero byinshi byabajijwe ibigendanye n'ibitoro. Umushikiranganje w'intebe nyine cyangwa umushikiranganje wa mbere sinzi ko yaba rero ajejwe ibigendanye n'ibitoro gusa, sinzi ko hari ibintu yaba nyine ajejwe kurusha ibindi. Nukuri nyine ni ikibazo kiraje inshinga abarundi bose, uko kiraza inshinga abarundi bose ni nako rero n'umushikiranganje wa mbere kimuraje inshinga. Mu mwaka uheze President Evariste Ndayishimiye yaramenyesheje abarundi bose ko hari ubwato butwaye rero ibitoro buri mu nzira buva ku ruganda buyijana nyine nga mu Burundi. Yaragaragaza ko igisubizo nyine kigiye kuronka. General Ndirakobuca yarabajijwe nyine kuri ubu bwato arasubiza ko nta makuru abufise ko ati ugiye kubaza umushikiranganje wa mbere uti tufise amakuru rero y'ubwato buri ahanga cyanga hariya. Nibaza ko rero byo mugora kugira ngo nyine amenye amato agendanye nazana ibitoro cyanga se ngo amenye ingengo y'ibipimo, ariko nibaza ko nyine umushikiranganje ujejwe ubwo gwego nyine we afise abahanga ndetse afise n'inyishu. Umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yaragaragaje ko kandi kubera gusaba imbabazi kenshi hari abumva ko nyine buri gihe akwiriye nyine kuzisaba. Yaravuze ko abarundi bagoye nyine kuko bashaka kwigiriza nkana nyine ku muntu uca bugufi. Yaragize ati nimwumve ngo ni uko nguko nyine nkunda gusaba imbabazi ngo nsabe rero imbabazi abarundi turagoye. Iyo rero umaze kubona umuntu apfukama cyane yicisha bugufi rero hariho abashaka no kurenza urugero nyine bati reka tumubwire yongere nyine apfukame. Hano rero agende asabye imbabazi. Murakoze kandi n'ubundi izo mbabazi nibaza ko rero mwozimpaye. Umukuru w'inama nshinga amateka nyine y'u Burundi Daniel Ndabiraba yarabwiye abashinga amateka ko rero badakwiriye kubaza umushikiranganje wa mbere ikibazo kibura y'ibitoro. Agaragaza kandi ko nubwo nyine bavuga ko yabuze mu Burundi ihari ati nk'amadevize barakunze kwitwaza nk'ayahari mu gihugu, none ari amakamyo yirirwa nyine akurura menshi nyine ubona yuzuye nyine umuhanda bakoresha nyine ibitoro barakura hehe? Kwera iki nyine mutabaza n'ubu rero mugende murabe imodokari zuzuye imihanda, amakamyo arimo aragenda nyine azana ibitoro mu Burundi. None wamenyesha yuko nyine ibura ry'ibitoro ryoba ryarabuze gute? Ndabiraba yarasobanuye ko kandi amadovize atari muri banki nkuru y'u Burundi ahubwo ko ari mu mifuka y'abantu, naho rero ngo abiriza ko rero bashaka kubesha ubuyobozi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi inshuro nyinshi yarakomeje kugenda agaragaza neza ko leta y'u Burundi ikomeje kugenda igaragaza ko nyine hari bamwe bantu bakomeje kugenda baratuba u Burundi bashaka gusubiza u Burundi inyuma, maze amenyesha yuko ari akamaramazi. Tugaruke mu kanya turabiramwe ibindi bikomeje kugenda biravugwa.